kaze mu kiganiro cy'umutekano. Kuri uyu munsi tubaganira ku bijyanye n'umutekano ku masoko. Tuvuze umutekano w'isoko duje tubona ibijyanye no kugena umutekano w'isoko ucungerewe haba ku badandaza ibidandazwa reka ndetse n'abaguzi. Aha ntitwibagira n'ibijyanye n'isoko gukinga impanuka zivuye ku mucanwa n'ibindi. Twaragendeye amasoko amwamwe ari muri komine Ntahangwa mu gisagara cya Bujumbura ku isoko ya zone Kamenge, iya zone Kinama hamwe n'iya zone Ngagara benshi bita kuri Kotebu. Mu gipolisi kije gukinga ibiza n'impanuka batubwira ivy'isoko ibwiza kuba ifise kugira yitwe ko itunganijwe neza. Isoko kugira ngo ibe yitunganije kugira ngo ibizivye byose ribitere vuba yuko iba yubatse kijambere ikurikije amategeko, hanyuma ikaba ifise ibintu bimwe kabijya bijanye no gukinga impanuka, ikaba ifise amazi kugira ngo bashobore kuza baragira isuku haba aho bakorera haba no mu tuzu twa sugumwe. Iyo soko ndetse mbere ikaba abayitunganya barashoboye kuyijana muri imwe bita asirasi kugira ngo bakingire impanuka igihe tudashoboye kuzimya ibicaru abantu bagafata bakaba barajanye muri asirasi igashobora kubariha igihe ibintu byabo byashikiwe n'impanuka. Aha mubona ni ku isoko ya Kamenge. Uburongoye iyo soko aratwiganira uko itunganijwe. Ico iyi soko novuga ko yisangije icambere isoko yo mu Kamenge itunganijwe neza cyane. Uravye haba mu bijanye n'isuku, bijanye n'utuzu twa sugumwe canke bijanye n'inyubakwa uburongoye isoko akoreramwo no kubijanye no kuntu ibibanza bitunganijwe biratandukanye cyane n'ayandi masoko no banaraciyemo. Itunganije neza muri rusange. Iyi soko yacu ya Kamenge ni isoko itunganijwe mu buryo bugezweho bwa kijambere kuko hariho ibibanza biri hejuru muri etage, hakaba n'ibibanza bisanzwe biri hasi. Ibyo bibanza ukuntu bitunganijwe twe twashitse ngaha hari ibibanza bimwe usanga byubakishijwe imbaho, mugabo aho tugeze turabishimira Imana dushimira na nyakubahwa umukuru w'igisagara ca Bujumbura. Biriko biragenda neza ko uri kuraraba n'ahari hari imbaho ubu hasigaye dusigarira twanyuma hose hariko harubakishwa ivyuma. Twashitse no ku isoko ya Kinama ni imwe mu masoko aherutse gusanurwa bikaboneka ko n'abadandaza bataraheza kuhimukira. Urongoye iryo soko nawe aratwiganira uko itunganijwe. Isoko yacu ya Kinama isanzwe itunganije ku buryo bugezweho. Turafise ibiro by'umu OPG, turafise ibitaro, turafise ama shop ari ubwoko butatu, ariho ama shop apima 5 kuri 5, 4 kuri 5 na 2 kuri 2. Turafise ama kioske, turafise n'amahangare. Ibintu byose bitegekanywa n'amategeko birayifise. Hamwe twogira ikibazo cyo isoko isha, turafise ibintu byozimya by'ubutabazi. Turafise abajejwe umutekano. Turafise n'amabanki akorera ngaha, BGF na CCM n'ayandi buca yugurura kubera kumvo z'umutekano usanzwe hari muri isoko yacu ya Kinama. Ico ibuze isoko yacu ibuze abantu bararira umzenye baraba umutekano ku murango. Kare tubafise mwijoro, ubu tubafise ku murango ababitwa abasiti. Ariko ubu baradufashije ubutegetsi butufise n'abapolisi badufasha. Tunasaba yuko boca baduha bo forum abantu ba comité de mise de sécurité. Aho naho ni ku isoko bita kuri Kotebu. Naho nyene urongoye iyo soko aratwiganira uko itunganijwe. Isoko ya Kotebu uko twayakiriye mwabonye yuko hari ibibanza byinshi bidakora. Twaragerageje rero turakoresha ingufu turi kumwe n'abadandaza na komite y'abadandaza baragira icegeranyo barasaba umukuru w'igisagara
ko isoko boyitunganya ukundi, ko isoko yari itunganyije nabi. Ububanza benshi bataye ibibanza ko ibibanza byari bito bito, kandi murabona yuko isoko ya Kotebu iri hasi cyane, ubushuhe hari bwinshi. Rero ubu turacari muri chance ku itegeko ry'umukuru w'igisagara cya Bujumbura. Twaragiye hamwe rero n'abarongoye abadandaza, baja hamwe n'abarongoye isoko ya Kotebu n'umukuru w'igisagara. Ubu rero turiko turayitunganya kugira isoko izimere neza. Turiko turaganira nabo barongoye amasoko uko ari atatu, twarashatse kumenya ivyo bikunze guhungabanya umutekano kuri ayo masoko. Nabo bagize bati ivyaha bikunda kwibonekeza ngaha muri no soko, hari igihe usanga nk'umuguzi aje kugura agashamirana n'uwaje kugurira, nivyo vyaha bikunda kuboneka. Canke ugasanga hariho urabona ko muri ville atasoko ikiriyo, akenshi abasuma bace bimukiye muri ano masoko babone ko ateye imbere, ugasanga nk'abadandaza barafashe umusuma kubera agashavu k'ukuntu aba yarabagiriye ibyaha byinshi kuzarabiba batamubona, ugasanga bashoboye kumukubita bakamukomeretsa. Uretse yuko twama turiko turahimiriza tubabwira yuko kizira kwihanira, nivyo vyaha biboneka muri no soko yacu. Ivyo bintu ari ibintu vyoba biri kuri niveau twa turiko dusanze ari ibintu biturengeye, bica tubishikiriza inyamiramabi. Utugorane twari dufise ya mbere yari y'abantu bakora utunama tutemewe n'amategeko, ariko kuva turonkeye abajeje umutekano utwo tunama baradutujije. Iyi ni ngorane n'abana barabaza kwiba abadandaza, abana batarakwiza imyaka yo gufungwa. Iyindi ngorane dufise ni y'abantu batubahiriza amategeko. Nk'ubu twarababujije yuko bazana amamesa mu isoko hagati bafise ikibanza cyabo, ariko abajeje umutekano barakora gikorera kuba barabatujije ubu n'amamesa badandaza mu isoko hagati mu isoko. No munsi bishaka kubanganira umutekano w'isoko ya Kotebu. Urabona ko hanini twegereye hagati y'ibarabara riduga kuri RN1, irindi akaba ari RN5. Umutekano rero uruja n'uruza rw'abantu cyane cyane imiduga ni myinshi. Mu gatondo yuje ngaha imiduga iraba myinshi cyane kubera abantu baba bazanye ibidandazwa. Hariho iri barabara twamanukanye bararikreye ko sasunike. Rero iyo habaye sasunike ibidandazwa biba bije n'abarengana, harabaho ukutumvikana kwabo hagati yabo, cyane cyane n'abene gihugu. Iyo sasunike irabagora, hari igihe bavyibagira basanga bagiye mu makosa atavyo babona. Igisigaye naco twosaba ahanye hariho iyo bwije ntihabona kuko iyo hatabona n'urongoye mise de sécurité ngaha igisiti kiba gihari bafashanije n'abapolisi ya posta idufise ngaha. Ona nk'umuntu w'umugizi wa nabi yinje mu isoko ko ritabona atakiraraje ihari, navyo nyene biratuma umutekano uba muke. Twebwe abajeje umutekano two kwita abaspecialiste mu mutekano w'igihugu n'abene gihugu, twebwe umutekano w'isoko turawucunga cyane nk'uko dusanzwe tubikora mu bindi bice bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Ariko rero kubera muri ayo masoko usanga hari abantu benshi batandukanye, ibicuruzwa byinshi, hateza kuja akarusho gasumbirije, ari nacyo gituma rimwe na rimwe usanga hariho amapozisiyo amantene y'abajeje umutekano usanga ari fixe muri ayo masoko, akaba ajejwe cyane cyane gukorana hafi na hafi n'abakomiseri batwara amasoko hamwe rero na komite mixed de sécurité ziba zarashinzwe mu bijanye n'umutekano wa hafi na hafi kuri ayo masoko. Igikunda gushika ngaha kinini ni igwirirana ry'abana usanga batembera mu isoko, ubusuma. Ibisigaye navyo nuko hagati y'abadandaza bo nyene uko bahanye ibidandaza barashaka gutaca bumvikana hagati y'ibidandaza bahanye, ariko tugiye hamwe na komite y'abadandaza turashobora gukoresha inguvu tukumvikanisha abo bantu.
ariko tugiye ko kandi dusaba yuko mwodufasha umupeje yo kwegera isoko ya Kotebu. Abadandaza bakorera kuri aya masoko barashima ko umutekano w'isoko wifashe. Curuje mu isoko ya Kinama, afite isoko nayitandajemo kuva nkiri muto cyane, ngenda ndeverura bukebuke kugeza no munsi. Mu bisanzwe isoko yacu dufatiye kuri isoko ya kijambere kubijyanye n'umutekano byofuma turabiye aho twavuye naho uno munsi turi. Umutekano warugwe ku Silve hari atwari mu buhungiro, ariko uno munsi tumaze kwinjira mu isoko ya kijambere, umutekano uri bien Silve. Mu bisanzwe aha turafise imiryango yugara, turafise amazu yugaye neza, hari atwakoresha imbaho, me aha adukoresha amakioske y'ivyuma, urumva yuko kwanza umutekano ngaho uba uri bien asile. Mu bisanzwe muri rusange umutekano wifashe neza cyane. Abadandaza mwababonye mwabasanze ku kivi niho bari bose. Nta umutekano ni neza kabisa, nta ngorane. Tufise igipolisi ngaha, turafise abasiti bacungera ibintu by'abadandaza. Nukuri ibintu novuga muri rusange ko imeze neza ngaha ku isoko yawe. Mwishira mu ry'abaguzi aboko bavuga ko baravye uko masoko atunganijwe hakwiye ingingo zigaragara zo gukingira umuguzi be n'ivyo agura vyo kubangamira amagara y'abantu. Umuntu aravye amasoko yo mu Burundi icambere cyo nyene ntatunganijwe kumwe, ariko twibaza yuko yategeza kuba afise ukuntu atunganijwe kumwe. Hanyuma ikindi cya kabiri nuko uravye ingene yo bakingiye tworaba ibigurishwaho, tukaza tukaraba n'ahari karabigurira, tukaraba mbere n'ingene agenda abitwaye ibyo bintu yaguze. Tubiravye rero muri usanga byose hamwe ntitwovuga yuko bishemeye yuko umuguzi akingiwe. Mbere no cangira ko mvuga nti tugiye kuraba ingene ibintu bigurishwa biba bifise ibiranga ibintu bitegerezwa kubahiriza ubuzima bw'umuguzi, haracara gahaze. Kandi ako gahaze nako gahamagara ama service menshi, inzego nyinshi za leta, uko hariho ibintu biva hanze usanga byarataye igihe, hariho ibindi usanga barisubiriyemwo uko byari bitekeye, ugasanga ya matariki yariko ntaboneka. Hariho ibindi bibikwa kuzuba bitatse kuguma kuzuba, ugasanga ubiguze agize Imana ntagware ntaco bizomufasha. Nkaho dufatiye aho numva ko hari ikibazo. Ngarutse ku kindi kibazo gishika kandi tubone yuko kitubahirije c'umuguzi, ni aho hantu agurira ivyo bintu vyiwe. Ngira ngo muramaze gutembera amasoko amwamwe kugira ngo bonyene babisikanye. Fatira nk'ahantu hari ivyamwe cyangwa ibyo bifungurwa bidahinguwe, bimwe usanga byaraboreye ngaho uwo mwanya bariko barakora, ugasanga kugira babisikanye barabana bihonyorako, hanyuma ugasanga n'ingene bibitswe si ibintu ubona yuko biza gufasha umuguzi. Aha nkaba bagura amasalade cyangwa ibindi acagenda kubifungura, usanga ukuntu yo bitegura kugira ngo bimutera ingwara bimusaba byinshi gusumba uko byari kumera yabikura ahantu heza. Hariho kandi n'ikintu cerekeye kuvyunguruza. Aho ndiko ndavuga umutekano wiwe. Turabona abana batembera canke bakuze afise sashe kugira ngo jewe mu gihe ngomba akazi, uyo muntu haye akazi nta muntu uzomubaza. Iyo agiye akikorera kicira ahandi nta uzomubaza. Ariko tubona rero ko vyari bikwiye yuko abo bantu baba bafise impuzu zibaranga ko bakorera muri iyo soko n'inomero zabo, n'uza kubaza mu gihe hagize ikintu gipfuye. Mu Kirundi bati ahari abantu ha murunturuntu. Mbega none iyo habaye amatati mu isoko abadandaza baraheze bakavyifata mu gute? Hadutse amatati mu isoko yacu, kuko kenshi ndazi yuko namwe bwa mu bitahura neza, hariho impande zibiri mu isoko. Hariho uruhande ruserukira leta ari jewe komiseri w'isoko, hagaca habaho n'uruhande ruserukira abadandaza rutwagwa n'uwo bita president w'abadandaza. Uwo president w'abadandaza rero ari hagati ya komiseri n'abadandaza. Haragira habaye nk'ikintu coba kibaye nko kumudandaza n'uburongozi bw'isoko, president ni nk'umuhuza. Ndashimira Imana mushobora byose yuko uwo mu aserukira abadandaza turahuza cyane kubijanye n'abadandaza na twebwe administration
nta kibazo kiraba gushika naho hobaho gukwegana, ariko mugabo hariho ibishobora gushika ugasanga umudandaza n'uwundi barakomeretsanije. Twebwe ico twihutira kuko nk'ibintu bijanye n'abantu bakomeretsanije umva ko biba bibaye ibintu biturengeye, nca twihutira bishikiriza inyamiramabi kugira ngo abari bakurikirana ico kibazo nuko bitunganije hano iwacu kubijanye n'ibintu by'ibibazo bishitse ku badandaza. Mu bisanzwe nk'isoko yacu cyambu cyanyu hari abantu benshi hama hari utuntu ndetse aha mu Kinama usanga hari utuntu tw'amajambo umuntu arashobora gutuka mugenzi we cyangwa arashobora kubaga conflit. Kenshi abadandaza tubakoresha amanama tubigisha ingene bashobora kubyifatamo. Ndibuka tukiri hariya hari abadandaza bashwanye gatonya umwe acaracumita mbugita uwundi. Kuva uyo munsi twarabakoresheje inama turababwira ati umudandaza bagututse cyangwa bakubwiye nabi cyangwa hari umuntu yakurenganije biture kwanza ujya gutwara mu gisata. Kira gisata kirafise indongozi zibatwara. Hama ujya agumutwara mu gisata bimunaniye aca bizana kuri twege komite centrale. Twege bitunaniye tuca tubiha komiseri. Komiseri bimunaniye aca bitwara muri meri hama gutyo nyene kigaca kibandanya. Abajeje umutekano cyambe kwanza turabashimira baje hageze. Abajeje umutekano turakorana nabo neza, hagize ikintu kiba kitariko kiragenda neza nibo twifashisha. Twege turabanza kwanza tukaja kuri tere tukabwira abantu kugira ngo bitunganye nka bijye byo gushira ibidandazwa indani. Byanse naho tuca twifashisha abajeje umutekano bakabidufashamo. Kwanza hariyo kayigeze gushika nganyine muri ribarabara ry'umudandaza twari twababwiye kwinjiza ibintu ntibabisohore baranka baca barabisohora birashika abajeje umutekano barababwira ati bibyingize barabagaraririza. Ico gihe bace bafatwa bari babiri baca baja batwara mu nyamiramabi, ariko barabaha impanuro ubu bari ku murongo. Ico tubabwiye baragikurikiza kuko twayivuze hahurira abantu benshi imiki itandukanye, nacyo gituma usanga hariho n'ingeso ziyadukiza ahantu zitandukanye. Muri icyo gihe rero habaye ugushamirana kuvuye kuri iki canke kiriya hagati y'abakorera muri iyo soko, nico gituma haba hariho inimero hagati y'ujejwe isoko, hagati y'abayoboye komite mise de sécurité n'abajeje umutekano cyane cyane abapeje nyamiramabi canke ubundi wese umushefu mu gipolisi abayegereye aho hantu. Aho rero yahadutse amatati baraheza bagatelefona tugaheza tukabatabara. Hari umuntu atoza kuja imbere y'ubutungane akitaba imbere ya OPG, ari ibyo batereza guhanura kuko ntazi barazita kumanya amahembe. Naho nyene harabo guhanura abantu bakicara hamwe kumusa ukasanga ibintu biratorewe umuti muri ubwo buryo. Nta myidogo ihari ahubwo barabyishimira baje hagize abajeje umutekano. Ahubwo abenegi bakora basabira n'udushimwa abajeje umutekano kuranga mu isoko yacu ya Kinama kubera ubu ituze rirahari mu isoko yacu. Ico dusaba ubwa mbere dusaba yuko botuzanira parking y'isoko yo kumuzinda ize irebenga isoko yacu igira inguvu. Icya kabiri n'abantu badandariza inyuma y'isoko tukifuza nabonye ko kwinjira ngaha mu isoko kugira tumenye umutekano wabo. Icya gatatu dusaba nuko tongereza amasaha kubera umutekano turawufise n'abaje umutekano turawufise dushikane saa 4 y'ijoro. Abagiye gukinga ibiza n'impanuka muri komine Ntahangwa banegura abadandaza bamwe usanga badandariza ahatekanijwe inzira z'imiduga izimye mu canwa mu gihe bahadutse umuriro. Mu byerekeye gukinga ano masoko n'amasoko asanzwe yari yubatswe mu byerekeye mu ntumbero nziza bari bayahaye intumbero. Muga cyane twarabonye ko mu aya masoko harimwo ubusamazi bukeya, aho usanga harimwo abantu usanga baragiye kubaka mu bibanza bitari kuwe n'amategeko. Ivyo navyo turavuga cyane nk'ibibanza by'amabarabara ajejwe uruza rw'abantu canke imiduga, aho usanga barihereje ivyo bibanza bigatuma bijya bikoresho dusanzwe dukoresha mu gukinga impanuka cyane ni imodokari. Muramubona bijya biduga binini bijejwe gutabara bibura aho bica. Ico rero turakorana n'abajejwe isoko kugira ngo duhimirize abantu babone ko
hajya ahantu bihereje mu ayo mabarabara bidakwiye ko bohubaka na cane cane mu gihe biba bikenewe ko twihutira gutabara mu gihe hadutse umuriro iyo miduga iteganijwe n'ico gikorwa ironka yica. Kuri izo mpungenge abarongoye amasoko be n'abadandaza barasabwa ko bitwararika itunganywa ishemeye ry'isoko mu kubahiriza ibibanza vyategekanijwe mu isoko. Abakoresha amasoko no kuyatunganya hari ibintu tubasaba. Isoko yose irafise ico no kwita urugero rw'abategeza kuyikoreramo. Ruba ko isoko yuzura. Subuwa yuko umuntu wese aje gusaba ikibanza ategerezwa kukironka. Hariho igiciro igitigiri cagenewe. Nimba ari 2,000 si 2,500. Nukugumiza ico gitigiri cabigenewe. Hanyuma nkuko bwabiboye tucoye gutembera murabona yuko isoko ubwayo yubatse kijambere. Mugabo ukuri iteguye murabona ko bitameze neza. Ibifungurwa n'ibitari bifungurwa byose biravanze. Bategerezwa rero kubivangura cyane cyane aya mayira yacu dukoresha mu kuziba bakaka kuyadandarizamo akama araba amayira ahita igihe cyose tugomvye kugira ibyibegerezo ntibitugore kuko iyo tuje tugasanga kibe bubona biri ngaha hose bubona inyuma yaje mu ruhande urabona yuko bamaze kuzibira dusaba rero ko kwama hakubuye neza kugira ngo turogaho dushobora kugira ibyibegerezo. Mu kiganiro bikurikira tuzobaganira ibijyanye n'isuku hamwe no kugene bitunganije ku bikoresho byo kuzimya umuriro. Akaba ari no ngaha turangirije kino kiganiro cy'umutekano naho ubutaha. Abapolisi b'igihugu cyacu nimwe